Kanda baramutse n'abandi ikaze mwese abanywanyi bacu mamukurikiye amakuru n'ibiganiro tuba turiko turabashikiriza nizere ko meze neza ho muri rya nino hatandukanye n'umwanya w'amakuru agezweho ariko aravugwa cyane ga mu gihugu c'u Burundi tugiye kugaruka ku bintu bibereye mu gisagara ca Bujumbura n'ibara ibikozwe n'abapolisi turaza kubigaruka ko murano makuru twabiteguye mu yandi makuru kandi ariko aravugwa cyane turaza kugaruka ku basirikare b'u Burundi bari muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo nubwo igisirikare c'u Burundi kivuga ko atabasirikare baco bari ku butaka bwa Kongo amakuru hava ntabwo ahumuriza ku basirikare bariyo boba bamerewe nabi cyane ivyago bagize byose turaje kugenda tubigaruka ko marano makuru twabiteguye n'amakuru abariko baravuga mu bimenyesha makuru bitandukanye vyagiye biratangazwa n'abantu bamwe n'abandi ndetse nibiba biriko birava mu masoko yacu vyose turabitohoza nabigushikiriza mu buryo ubagidonido ku munsi w'ejo haravuzwe inkuru y'abantu bagiye barahagarikwa mu gisagara ca Bujumbura abagiye barahagarikwa bamwe bagafatwa n'abapolisi bamwe bagakubagurwa ngo bose bikekwa ko bo bariko barategura greve yegere mu gisagara ca Bujumbura kwiyamiriza ingingo y'umushikiranganje w'intwaro hagati Gervas Nderakobuca bamwe bataziranda kugarika kuko yabujije amabajaje amapikipiki ndetse n'amakinga gukorera mu gisagara ca Bujumbura ngo bari bafise ishavu rero hiketswe yuko ngo hoba harabateguye yegere ico gihe rero haciye harungikwa abapolisi isinze mu gisagara kugira bafashe ntihagire uza kugumuka ivyabaye rero nagahobera bunwa umwe mu bari ngaho avuye mu gacerere avuga ivyo bakorewe byumvirize neza witonze mu butumwa yaturungiki imbere yuko tubukurikira ariko ngira mbanze ndagusabe gufyonda kuri subscribe nimutarayifyonda ko ubu uri kurateba cyane manuka musi ino video urabahanditse ijambo s'abonner nimbukoresha ururimi rw'igifaransa ufyonde ko wowe ukoresha ururimi rw'icongereza urabahanditse ijambo subscribe ufyonde ko niyo ntererano tugusaba kugira igihe cyose dushize ko amakuru urajuba mu bambere bashikirwa nayo namakuru mu bamwaragiye muranyegezwa ya makuru kubiya biriko biravurwa irya nino mu bimenyesha amakuru tuba twavanye mu masoko yacu nyenizina n'andi makuru y'ibanga mu bamudashobora kubwirwa twebwe turayatohoza tukayabashikiriza mu buryo buramvuye ku banywanyi bacu muri ga mu Burundi turaziko mukunda amakuru n'ibiganiro tuba turiko turabashikiriza kandi mama bikurikiye muri benshi eka no makuru yacu n'ayandi yose nakubwiye mu mfunyapfunyo tuyatangurire ku butumwa twahawe twarababwiye ko gisagara ca Bujumbura abantu bamwe bariko bararondera ukuntu bova mu gisagara no kuvuga bafise amakinga za tukutuku ndetse na za bajaji bakavanwa mu gisagara ca Bujumbura kuko ngo hari ibibanza bimwe batemerewe gushikamwo bagahitamwo rero kuva muri ico gisagara bakaja ruguru ariko ivyabaye ku munsi w'ejo umwe mu bari ngaho intahi yiwe ati amahoro banyakubahwa jewe ndi Bujumbura ejo kuwa kane hari inkuru babarungikiye ko bariko barafata abanyagihugu na jewe vyaranshikiye isaha 2:30 mu gihe nari ntonze ku kazi kanje ka misi yose bariko barahagarika abantu bamwe bari kuri poste harya imbere ya Rumiteri abandi kuri Palais des Arts jewe nagiye mbona uwumpagarika ndamubajije ico ampagarikiye ngo duhagarika uwo twiketse wese ndamubaza ico bisunga ngo nta na kimwe yambajije aho nkorera ndamubwira mugabo arangumya atana kimwe anyagiriza yambwiye ngo nsa n'ukorera kuri bata inyuma y'impari ndende anyaka ngo ndamusigire ngo amayinite ngo canke ndisigurira muri Besser ngo kuko nta handi twisigurira yanyumiye ko anjana kunyicarika mu bandi bafashe nkuko nabuze amahera yo kwigombora nahavuye ndamuha ibihumbi 3 vy'amafaranga y'amarundi kugira nje ku kazi nk'abandi kandi siniriwe ndapfungwa kuko ushitse muri Beseri ntutaha utarishe n'ibihumbi 30 vy'amafaranga y'amarundi ico nagomba ndabasabe nuko mwotuvugira bigashikira abategetsi ibi bintu bisa nuguha akaryo abapolisi ngo batwibe ku buzima buzimvye turimwo gufata umuntu atakintu ufise umwagiriza nakamaramaza nsubiye inyuma gato abo bariko barakora ivyo nibajya abapolisi bita abo kwandadaye bamwe bavuga ngo bajejwe kugwanya imigumuko jeweho mbona bajejwe kuyiteza nahora numva bavuga ngo abihevyi
naje iyo ngira ico nifashisha naragituritsa kikampitanamwo ntivyumvikana ivy'Uburundi. Leta yiyita mvyeyi irakwiye guhagarika ibi bintu, muradutangira buno butumwa abanyagihugu bareke kwibwa, gusongererwa ibisebe n'ubundi bukene buturembeje, bahagarike gufata abantu ataco bazira. Murakoze. Ubu butumwa bukaba twabuhawe n'umwe mu bari ngaho mu gisagara ca Bujumbura, kandi umushikiranganje Gervas Ndirakobuca akaba bukwiye kumushikira akagira ingingo afashe zo guhana abapolisi bakora mwene ibi bintu. Iyo rero akaba ari amwe mu makuru mu vyo womenya ku vyabaye ku munsi w'ejo mu gisagara ca Bujumbura. Tukiriko turavuga kuri aya makuru, kandi hari inkuru itari nziza ibiriko biravurwa ko basirikare bari muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, abasirikare b'u Burundi na gahoberabunwa. Birababaje cane ubuzima butoroshe abasirikare b'u Burundi babayemwo mu bumanuko bwa Kivu mu gihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Haraheze amezi arenga abiri igihugu c'u Burundi kirungitse mu misho abasirikare n'imbonerakure benshi cane mu bumanuko bwa Kivu mu gihugu kibanyi ca Kongo. Nabo bakaba bagize urunani rw'imigwi yitwaje ibirwanisho y'abakongomani, cane cane abitwa Gumino na Twigwaneko n'abanyamurenge hamwe n'uwitwa Maimai Kijangara. Intumbero y'ugo runani kukaba ari ukuzimanganya umugwi w'abagwanya leta y'u Burundi bitwa Red Tabara. Ariko uwo mugambi w'urwo runani ntibawushitseko, kuko ngo bahuye n'inguvu za Red Tabara batari biteze kugeraho. Mbere bamwe mu basirikare b'u Burundi barahiye bararengwa kujabuka gufasha bagenzi babo batinya guhitanwa na Red Tabara, kandi bari mu butumwa bw'akazi bwo mu kinyegero butazwi. Bamwe muri abo basoda banse kuja gufasha bagenzi babo barahanywe mu gupfungwa, ndetse bamwe no kwicwa baricwa. Amakuru amwe ava mu basirikare bari mu bumanuko bwa Kivu nuko babayeho nabi cane, ntibagira ivyo bafungura, batunzwe n'intene, ibiraya vyokeje. Bakaba bavuga ko batakaje ibiro, konda canke kunanuka, bimwe biboneka cane. Bamwe bakaba ngo baratanguye no kuvyimba amaguru, ico akaba ari ikimenyetso co gufungura nabi. Izindi ngorane bafise ni imbeho nyinshi cane, uburuho buvuye ku kugenda ibirere birebire mu misozi ihanamye cane, batari bamenyereye kumanukana ibiziga vy'ababo canke se guterura abakomeretse babavana mw'iyo misozi babajana mu kiyaya ca Rusizi, ngo kikaba ari ikibazo kibakomereye cane. Mbere iyo ari nk'abasoda bato bato bapfuye ngo bashima kubahamba aho nyene, kuko ngo aho baca hose mu nzira bagenda bararaswa. Nk'uko mubizi muri Kongo abanyagihugu benshi batunze ibirwanisho, ikindi kibazo bafise ni ukubura amazi, bigatuma batiyuhagira, batanamesa ivyo bambara. Mu ncamake baramerewe nabi cane. Ubu butumwa bukaba bwatanzwe n'abariko barakurikirana ivy'abo basirikare muri Kongo, ariko natwebwe murazi ko iyo tumenye amakuru nk'aya tuyabashikiriza, ariko tukabandanya gutoza kugira tumenye koko ko ayo makuru aba ari ay'ukuri. Ubwo butumwa rero bukaba bwatanzwe na bamwe mu basirikare bari muri ico gihugu ca Kongo, bivuga yuko ngo boba bamerewe nabi cane, ndetse ngo boba bariko baricwa n'inzara ndetse n'ubundi buzima bubi babayemwo muri ico gihugu ca Kongo. Tugarutse mu yandi makuru ariko haravugwa cane nanone mu ntara ya Ngozi, ubwinshi bw'abapfungwa ngo buteye umutima uhagaze. Ibitigiri vy'umurengera vy'abapfungwa mu ibohero rikuru rya Ngozi, uburaruko bw'u Burundi, birateye umutima uhagaze. Bamwe mu mashirahamwe aharanira agateka k'abanyororo, ivyo bikaba biri mu gice c'abagore co kimwe n'igice c'abagabo. Ibitigiri vy'umurengera ni ikintu kiguma cibonekeza mu mabohero y'u Burundi, amabohero abayemwo ku bice 309% n'abapfungwa barenga 13,000 ku bibanza bitarenga 4,194.
itegeko ryo kurekura abanyororo kugira ngo bagabanywe ibitigiri mu mabohero ryari ryatanzwe kuwa 31 Kigarama mu mwaka 2021 n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Iyo ngingo ikaba itarakurikizwa, niko vyabonywe inyuma y'urugendo rwakozwe n'ishirahamwe Ntabariza riharanira agateka k'abapfunzwe n'abanyororo mu busho no mu mabohero atandukanye. Ibitigiri vy'abafungwa ntibihengeshanya kwiyongera mu gihe umukuru w'igihugu yatanze itegeko ko abashikiriza amanza borekura abapfungwa kugira ngo ibitigiri bigabanuke mu mabohero. Niko Jean Marie Nshimirimana aserukira imbere y'amategeko iryo shirahamwe agaragaza akababaro. Mu mpera z'umwaka wa 2021 ibohero rikuru rya Ngozi ryarimwo abanyororo baba 1,500. Iryo bohero rikaba ririmwo abanyororo barenga 1,800 mu gihe rigenewe kutarenza abantu 500. Igice c'abakenyezi mu ibohero rya Ngozi kigenewe abantu 140 ubu kikaba kirimwo abantu 220. Ishirahamwe Ntabariza rikaba risaba abashikiriza amanza gushira mu ngiro ingingo zafashwe n'umukuru w'igihugu Generali Neva. Amakenga ni menshi kubijanye n'ingaruka z'ivyo bitigiri vy'umurengera mu mabohero, kubijanye n'amagara yabo. Ikiza ca coronavirusi kirarandagata vyihuta mu gihe umwe mu bapfungwa afashwe. Mu mezi ya Munyonyo na Kigarama aheze abanyororo barenga 500 baranduye COVID-19 kubw'amasoko yo muri iryo bohero rya Ngozi. Ivyo bitigiri vy'umurengera ntibivurwa mu ibohero rya Ngozi gusa. Amabohero 11 yo mu Burundi harimwo abapfungwa barenga 13,000 mu gihe batategerezwa kurenga 4,194. Mu mpera z'umwaka uheze umukuru w'igihugu yari yanuye abacamanza n'abashikiriza amanza gutezurira abanyororo mu ntumbero yo kugabanya ibitigiri vy'abanyororo mu mabohero, ariko ivyo ntivyakozwe. Ngayamwe mu makuru yaragezwe yavugaga cane ngaha mu gihugu c'u Burundi. Wipfuza kuraje wa mbere bashikirwa n'amakuru n'ibiganiro vyacu, urafyonda kuri subscribe dushizeko inkuru igushikire mu ba mbere. Ibihe vyiza kuri mwese nivyo ndabipfurije.